Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu ndwi irangiza akaruhuko k'abashingamateka ka mukakaro uyu mwaka w'2021 nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka nkuko yari yabigize mu ntara za Makamba, Rutana na Cankuzo yarasangiye ikiyago n'abarongoye abandi mu ntara ya Muyinga. Nahone uburimyi n'ubworozi vyo soko ry'iterambere mu Burundi bikaba ari vyo vyashizwe imbere muri ivyo biyago. Nyeniteka yabasavye kubifata nk'ankama bigisha bene gihugu iyo politike ya leta kuko uburimyi n'ubworozi ari vyo vyitezwe ko bizogabanya ideni hamwe n'uruhombo vya leta. Rero twagira ngo tuvuge tuti nimba dushaka kuvuga yuko uburimyi n'ubworozi bushobora guteza imbere igihugu, nuko uburimyi n'ubworozi bushobora kugabanya deficit y'igihugu kugera kuri 0. Camwumva ibyo musaba iyo tuvuze tuti uburimyi n'ubworozi nibwo buzoteza imbere igihugu, kandi akaba ari politike dushize imbere, kandi twese tukavyemeza haba muri leta, haba mu butungane, haba mu namashinga amateka y'inkenguza amateka, haba mu bene gihugu. Nivyo turiko turasigura ubu, turavyemeza twese. Muri PND nivyo birimwo muri ya plan national de développement. Mwabyumvise? Nivyo biri muri ya plan national de développement twababwiye. Ubu icyo dusaba mushikiranganje ni iki? Aho ntiyorohewe ga umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Turamuhamagara tuti wewe tubwire ushire utwereke mu biharuro nko mu myaka 5 iri imbere. Twereke mu myaka 5 iri imbere aho igihombo cy'igihugu uzoba umaze kukigabanya ku buryo bwumvikana. Muri icyo kibazo tumuha hajya mwibaza ko asinziye nawe ararateka imitwe ati ibi bintu ndabivamo, ateza kubivamo. None ko ari politike y'igihugu bimunaniye cyatumubwira tuti sokora hazi uwundi ari wewe wumva uri hano uti jewe no bishobora bamuri forma baba forme babakamirishe kabisa kugira ngo muzi bizomunanira muzocemo muvuga ati hariho umuntu hano akamiritse abizi neza kurusha urya wundi. Bamwiyandirena munywa amazi muzinduka kwiruka mugira gute sawa, bamwiyandirena ko murumva ko ari igikorwa gikomeye cyane, kugezaho tumubyato nko mu myaka 7 igihe umukuru w'igihugu azoba hejeje manda y'imyaka 7, deficit y'igihugu dushaka yuko yoba ari proche de 0 ca gihombo. None aranka mushiranye ntiyanka abati nzogerageza cyabati nzogerageza. Muriko muratwenga ariko reka ndababwiye yuko iyo nzogerageza iri hani wanyu imanuka hani wanyu mu ntara. Mu gushira mu ngiro iyo politike ya leta yo kwijukira uburimyi n'ubworozi vya kijambere, nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yasavye abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga gushiraho iyororero rya kijambere ry'intara gutyo batanga karorero. Ngaho nyene Muyinga, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yaragirishije inama abarongoye amasosiyete koperative sangwe agize imitumba y'iyo ntara. Inama nk'iyo nyene yarayigirishije kandi abarongoye amasosiyete koperative sangwe yo mu ntara ya Ruyigi. Aho hose yagiye arabasigurira ya ntumbero ya leta yo gushira imbere uburimyi n'ubworozi vyo soko ry'iterambere ry'igihugu. Akaba yabanza kubasigurira ingene amakoperative ya kera yakuweho hagashingwa amasosiyete koperative. Shakubabwira no munsi nuko koperative zarahavuye.
muribaza muti kubera iki zahavuye? Icambere na mbere nuko impamvu canke imvo zari zaratumye bene amakoperative basaba gushinga amakoperative, izo mvo twasanga zitandukanye cane n'ingene ayo makoperative yakora. Ugasanga amakoperative aho kugira ngo bibe ibintu social, ugasanga ahubwo ni ibintu commercial, ibintu by'ubucuruzi gusa. Ico ni kimwe. Icya kabiri, amakoperative uko yarateye, uko yarakoze, uko yari yarashinzwe mu ibwirizwa ryayo ryega amakoperative, bategerezwa kuronswa exoneration. Nifasha dufashe imfashanyo ya leta, exoneration. Noneho baza gusanga yuko izo exoneration zitwara amahera menshi, ariko ikibabaje nuko ayo makoperative yahomba nka yose. Noneho ayo makoperative agaca ahombana amahera ya leta. Icya gatatu, uko ibwirizwa ryagenga amakoperative ryari rikozwe ku buryo leta itashobora kugira ngo yinjire muri ayo makoperative ariko arahomba, kugira ngo leta ihanure canke ikontorora irabe ico yobunganira. Byari ibintu bizibiye, kuko leta ntinjira muri koperative. Koperative ni ibintu vya bene gihugu, cyane cyane usanga birimo imibano cyane kurusha n'inyungu. Noneho leta tuza gusanga yuko itegerezwa kubandanya iraba amasosiyete, amakoperative ingene ahomba kandi atacishoboye gufasha. Nibwo noneho leta ibibonye uko ivuze iti ntibishoboka kubandanya uko. Nibwo noneho bavuze bati nihaze ayandi ubundi buhinga bwoshobora gushiraho amashirahamwe leta ibandanye ikurikira, ishobora gufasha kugira ngo ayo makoperative ntahombe. Niho rero haje amasosiyete koperative. Societe koperative zinazo ziraronswa ama exoneration za mfashanyo za leta. Ninyifashanyo kuko amahera bari menshi cyane. Ikindi nuko ayo masosiyete koperative noneho akora ibintu byose ataho yimiriwe. Ko nk'amakoperative ntiyashobora gukora nk'ibintu bya importation, ntiyashobora kugira ibintu bya exportation, kandi n'ama exoneration baronka yabari matoyi, yatezwa kuba matoyi ahuye n'ibikorwa bakora. Mugabo muri societe koperative ukora ibyo ushaka byose, uracuruza, uraja mu burimyi n'ubworozi, uremporta, uraja muri importation, uraja muri exportation, muri commerce ushaka n'ibindi n'ibindi.
nuko rero twavyuguruye kugira ngo ca kintu cy'uko leta ishobora kwinjiramwo dushobora kugira urugi ni nk'umuryango tugura umuryango waho leta izoca kugira ngo izozikurikirana yama exoneration y'amahera leta ibafasha kugira ngo societe cooperative ntahombe. Ariyo mpamvu mwaciye mwumva yuko societe cooperative zimaze kujaho leta yakitangura kubaha n'ingurane miliyoni 10 societe cooperative. Arya societe cooperative ubu leta yaciye iyaronsa twovuga n'inkinzego ariko amaservice twovuga ni nk'amaservice afasha societe cooperative ibintu bijanye n'inyigisho, ibintu bijanye na encadrement, kugira ngo noneho societe cooperative leta yakurikirane neza iyankadre kugira ngo societe cooperative zidahomba. Kuko murumva yuko bongeye ko leta ikabaha ingurane credit y'imiliyoni 10 ku mutumba, murumva ayo mahera ukuntu angana. Mu Burundi hari mitumba irenga gato y'ibihumbi 3. Camwibaza ugwize imiliyoni 10 ku mutumba, murumva ko harimo imiliyoni mwumva ari miliyari dangahe, murumva ko ari amahera menshi. Nta kuntu rero yari gutanga iyo miliyari zirenga 30 kugira ngo leta ntiyakurikirane. Nyaniteka yarabasiguriye ko imigambi yo guteza imbere amakomine iri mu bitabo bise PCDC ishirirwa mu ngiro mu societe cooperative sangwe. Ati societe cooperative sangwe ni ipfundo ryo kugwirizamwo ubutunzi ku mitumba no mu makomine. Cooperative ari kindi kintu mu byumve cyane, nizeye ko mwabyanditse. Ahantu bagwiriza ubutunzi, bagwiriza ubutunzi. Nimba rero ari uko bimeze, mwabyumvise, nimba ari uko bimeze ko zijya zasangwe n'andi societe cooperative ariho bagwiriza ubutunzi, ariko ubwo butunzi bavuga yuko buzoba buhagaze ku burimyi n'ubworozi, bivuga iki? Bivuga iki? Bivuga yuko sangwe zasangwe murago nimurera amaboko nzotembagaza igihugu, nimurera amaboko haguruka rero. Bivuga iki? Bivuga yuko uburimyi n'ubworozi hariya muri sangwe ariyo nkingi y'iterambere. Uburimyi n'ubworozi mubanza mu byumve, uburimyi n'ubworozi niyo nkingi y'iterambere, ni nayo politike y'igihugu. Uburimyi n'ubworozi inkingi y'iterambere, mu burimyi n'ubworozi inkingi y'iterambere kabisa. Bivuga yuko bimwe na rimeje kubabwira yuko uburimyi n'ubworozi butegerezwa kuronka umwimbu ushobora kugaruka ugatunga ibindi bisata, ugasahiriza umwimbu. Murabyumva neza, umwimbu wavuye mu burimyi n'ubworozi ugashobora gusahiriza mu bindi bisata byose bw'ubuzima bw'igihugu.
umwimbu uvuye mu burimyi n'ubworozi ugasahiriza mu mutekano, ugasahiriza mu gisirikare, ugasahiriza mu magara y'abantu, ugasahiriza mu ndero, ugasahiriza mu butungane. Muriko muravyumva? Nukuvuga yuko uwo mwimbu ubavuye mu burimyi n'ubworozi hashobora kuzovamwo amahera avuye muri uwo mwimbu agashobora gusahiriza mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Murumva rero ko atari ibintu bisanzwe. Mwebwe rero muri Sangwe, muri societe cooperative, muca mwumva umuhamagaro mufise uwo ari wo. Kubera ko muri societe cooperative twavuze tuti uburimyi n'ubworozi buje imbere, muca mwumva mwebwe za Sangwe, amasosiyete cooperative, umuhamagaro wa mbere nawuvuze nuko mwebwe mugwiza umwimbu muri Sangwe, mukagwiza umwimbu ku buryo uyo mwimbu uvamwo amahera yoshobora gusahiriza mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Uwo niwo muhamagaro wa mbere. Muce mwumva rero uburemere bw'ibintu. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yahamagariye abenegihugu bose kwinjira mu masosiyete koperative Sangwe ku mitumbi wabo, ko atari ay'umugambwe uri ku butegetsi nk'uko hari abari bagiye barabivuga, ahubwo ari ay'abarundi bose leta ikifuza ko badugira rimwe mu iterambere. Muri urwo rugendo i Muyinga, Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarasangiye ikiyago kandi n'abarongoye amadini akorera muri iyo ntara, ayo nayo akabashika ku 50 nk'uko buramatari yabishikirije. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabiraba ati kuva aho Imana tuyihereye ikibanza ca mbere mu Burundi, yaratwuguruye amaso, ivyahora ari nk'ibidashoboka ubu turiko turabona ko bishoboka. Ati ndongozi mu madini musabwe ko ibikorwa mukora bibera abandi inyungu, mukababera itara ritazima. Yabasabye kandi gufata ingingo yo guhinduka, bahindukirira Imana, basenganya gusenga, Imana nayo izozirabishura. Mu gusozera izo ngendo yaramaze mu kwezi mu ntara zo hagati mu gihugu, Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yaruguruye mu ntara ya Kayanza igikorane citwa Afrika ibitangaza, categuwe n'ishengero Israel Church rifatanije n'amashengero rukristo yo muri iyo ntara. Ico gikorane camaze imisi 3 kibera ku kibuga c'umupira w'amaguru c'igatwaro, cari gifise icivugo kigira kiti Imana twashize imbere izoturongora kandi dushikana amahoro. Mwijambo yashikirije Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yasabye abaraho gufata ingingo yo guhinduka, umwe wese yibaze ico agiye gukora kugira ngo Imana ihindure igihugu cacu kibe ciza gusumba. Twumvise ko Imana yiyemeje kurongora Burundi. Imana yaratubwiye iti muri makeyi ati nzobavugira, ati nzobakingira, ati nzobarwanira, ati kandi nzobatsindira. Mu ncamake numvise ari byo batubwiye, ati twebwe nituje munsi y'uburongozi bw'Imana, Imana nayo izobitunganya, izoduteza imbere mu mitima, mu mibiri, eka no mu vy'isi, mu butunzi busanzwe. Ariko nubwo bimeze uko, ibintu byose bigira ikiguzi, ntacyo Imana ikorera ubusa. Nimba itubwiye iti mwebwe nimuze, muje mungana, hanyuma nanje nzobakorera ibitangaza,
ubu Burundi ndabuhindure, eka na Afrika yose ndayihindure. Ivyo bifise ikiguzi. Nimba twebwe turiho uno munsi tukaba tumeze uku, nuko Imana yatwanze umwana wayo kugira ngo dushobore kubaho. Urupfu kwa Yesu Kristo ku musaraba cyari ikiguzi cy'ubu buzima turimo. Tumenye rero yuko nk'uko tubivuze kandi byavuzwe, nimba dushaka kugira ngo Imana iturongore kandi yaratwemereye kwiri hano, batwibukije nyakubahwa apotre, mwatwibukije, mwakoze cyane. Imana iri hano, ariko kubera ko yatwemereye ko yubatse ihema aha mu Burundi, bifise ikiguzi. Ivyo dushaka vyose izobidukorera, ivyo dushaka vyose izobiturangurira. None tweho twiteze gukora iki? Yasabye kandi kumenya gusaba imbabazi hamwe no kuzitanga, bongere baje basenga bakora, kuko Imana yaduhaye isi ngo tuyiganze tuyikuremwo n'ibidutunga. Inyuma y'ukwezi kw'akaruhuko ka mukakaro, ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2 Nyandagaro uyu mwaka, inama nshingamateka yaruguruye isasa risanzwe rya Myandagaro yisunze ingingo y'179 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'ingingo ya 52 y'amategeko ngenderwako y'inama nshingamateka. Ibirori byo kugurura iryo sasa vyabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, bikaba vyaranzwe n'ijambo ryashikirijwe na nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Yarashimye ibikorwa vyaranguwe n'abashingamateka mu gihe c'akaruhuko bari bavuyemwo. Intara 11 zikaba arizo zagendewe n'abagize biro y'inama nshingamateka. Bakaba barasangiye ikiyago n'imigwi itandukanye y'abene gihugu, bongera babatera intege mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere. Inama nshingamateka ntiyasize inyuma kandi ibijanye n'imigenderanire n'izindi nzego basanzwe bakorana zikorera hanze y'igihugu, aho bagiraniye amanama biciye kuri bwa buhinga bwa none visio conference. Nyeniteka yamenyesheje ko inama nshingamateka iriko ikurikiranira hafi ibikorwa vya leta, kandi shima ingingo ziriko zirafatwa zo gukomeza ubutungane kuri bose, hamwe no guteza imbere imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu. Buno buruhuko abashingamateka bahoramwo barashoboye gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro n'ingene ivy'itunganywa ry'igihugu, haba kuvyerekeye ibikorerwa mu gihugu hagati canke hanze yaho bimeze. Inama nshingamateka y'u Burundi ikabifashe aka kanya ngo yemeze ko ishigikiye leta y'u Burundi mu gutunganya neza ubutungane bubereye. Iyo nama nshingamateka ikabisavye bimwe bishimitse ubushikiranganje bujejwe ubutungane gutunganiriza abo bujejwe mu kuri, kubumviriza neza no gushira mu ngiro imanza zaciwe zikaba ntabanduka bidatevye. Inama nshingamateka iramenyesheje yuko ikurikiranira hafi ingene ibomogwa ry'abubatse mu bibanza vya leta ririko riragenda, kandi kabishimye bimwe bishimishije abene gihugu bashize mu ngiro ivyo intwaro yababwiye no gukebura abica amatwi ngo bakurikize ivy'indongozi zibabwira. Inama nshingamateka irateye intege ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, ariko ikabibusavye gukurikiranira hafi ivyo bikorwa mu ntumbero yo kutagira ibikorwa nabi. Inama nshingamateka y'u Burundi ikaba kandi yemeje ko ishigikiye leta y'u Burundi irongowe na nyen'icubahiro Evariste Ndayishimiye ingene iriko iratunganya neza ibikorwa vy'igihugu. Inama nshingamateka y'u Burundi irashimishwa n'utwigoro leta yakoze muri kuno kwezi kwa mukakaro, na cane cane mu bihugu bibanyi hatibagiwe n'ibindi bihugu. Irateye intege leta ngo ibandanye muri iyo ntumbero nziza yo gukomeza umubano mwiza.
Muri kino kiringo gishasha inama nshingamateka y'u Burundi ikaba igiye kubandanya itora amabwirizwa ikurikiranira hafi ibikorwa vya leta nk'uko bitegekanywa n'ingingo y'163 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo kuwa ndwi ruheshi umwaka wa 2018. Muri risasa rya myandagaro integuro z'ibwirizwa 14 zikaba arizo zigiye kwigwa kugira zemezwe n'inama nshingamateka. Ko bitegekanywa n'ingingo z'179 n'190 z'ibwirizwa shingiro y'u Burundi, inama nshingamateka ikaba igiye kubandanya itora integuro z'amabwirizwa zarungitswe na leta y'u Burundi muri uru rutonde rukurikira. Integuro y'ibwirizwa ryatewe ku igikumu muri Kotono ku igenekerezo rya 23 ruheshi umwaka wa 2000. Ayo masezerano akaba yabaye hagati y'u Burundi n'ibihugu vya Caraïbe na Pacifique mu gice kimwe hamwe n'ibihugu vyo ku mugabane wa Buraya. Ayo masezerano kandi akaba yarahinyanywe mu gisagara ca Luxembourg ku igenekerezo rya 25 ruheshi umwaka wa 2005. Integuro y'ibwirizwa rishiraho inteko z'amazigavye muri Afrika y'Uburengero yatewe k'igikumu na leta y'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'inyambukira yatewe k'igikumu na leta y'u Burundi mu mwaka w'1954. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'ihanahana ry'amakuru ku buhinga bwa none. Integuro y'ibwirizwa itunganya ivy'imigenderanire. Integuro y'ibwirizwa isubiramwo itunganywa ry'urwego rujejwe umutekano mu gihugu. Integuro y'ibwirizwa itunganya ikigobe. Integuro y'ibwirizwa itunganya igitabo ndangakintu. Integuro y'ibwirizwa isubiramwo indinganizo y'ingene inzego zikurikirana. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro nimero 1 akarongo ubusa 3 ryo kuwa 20 ruhuhuma umwaka wa 2017. Integuro y'ibwirizwa nimero 1 akarongo ubusa 3 ryo kuwa 20 ruhuhuma umwaka wa 2017 ritunganya igipolisi cy'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa itunganya urwego rw'intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa itunganya urwego rw'ibisongerezi mu gipolisi cy'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa itunganya urwego rw'abapolisi bato bato mu Burundi. Iruhande y'ibikorwa vyo gutora amategeko, inama nshingamateka irabandanya guserukira u Burundi mu bikorwa bitandukanye no gukomeza gukarihiriza ubwenge abakozi n'abashingamateka. Twamenyesha kandi ko inama nshingamateka iri kirubaka iyindi nyubakwa kugira ngo abakozi bagukirwe mu gukora imirimo yabo kugira ngo umwimbu wiyongere. Ihangiro akaba ari uko hoboneka inyubakwa nziza ku giciro gito. Niyo mpamvu abakozi bo mu nama nshingamateka bafise ubumenyi mu vyo kubaka bariko barafasha muri ivyo bikorwa. Turangije rino jambo twongera kubashimira ku kuntu mwama mutuba hafi. Turateye intege abo dukorana mu migenderanire myiza ituma ibikorwa vy'inama nshingamateka bitera imbere. Turifurije abashingamateka ibikorwa vyiza, twongera tubatumirira kwitanga batiziganya mu irangurwa ry'ibikorwa barekurirwa n'ibwirizwa shingiro muri kino kiringo c'isasa risanzwe ry'amezi 3. Ni kuri aya majambo tumenyesheje ko twuguruye icesi ibikorwa vy'isasa risanzwe ry'inama nshingamateka bya myandagaro 2021. Imana ibahezagire. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abatumire batandukanye, abashikiranganji bagize leta y'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abaserukira inzego z'umutekano no kwivuna abansi, abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abandi. Aha hakaba ari naho turangirije kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.